himbazwe abantu mwese abahezagire cyane amen. Ngo bashaka mu gitabo cya kantike tugahaguruka tukaririmbira hamwe dushimira umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Twese tuhagaze turirimbira hamwe kandi baririmba keza tuti mbonye umukunzi mwiza umukiza Yesu niwe asumba inshuti zose zo mu isi. Amen.
tunezerejwe nuko mwami wadutoranije ukaduha agakiza mu bantu benshi batakagomba, ariko tweho warakaduhaye n'abari bagakenye ntibakaronse, ariko tweho waduteye iteka umugabane hamwe n'abera bose, uduha umugabane ku byo wasezeranye bihambaye cyane kandi tuzohabwa mu ijuru. Warakoze, turamusabye ngo duheze rero n'imugoroba, maze abana bawe berekane mwami umunezero w'agakiza arizo nkomezi zacu, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaheze cyane mwese kandi ibamugisha menshi, bakunda umwami bose. Yesu abaheza abanezererwa guseruka ku mwami wacu bose. Yesu abaheza Imana ibamugisha menshi, amen. Turasoma Abikorintho ba kabiri igice cya 5, dusome umurongo wa 16 tugeze ku 19, dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mana izagire abakunda ijambo bose, izagire cyane ibahumugisha abantu bose bakunda umwami wacu. Yesu abahezagire bose, amen. Turasoma icyo gituma uhereye none tutakigira uwo tumenya ku byo ku rukoba, naho twari tuzi Kristo mu by'umubiri, ariko none ntitukimumenya dutyo. Nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bihise, byose biba bicitse bisha, ariko ibyo byose biva ku Mana yatwiyujije ku bwa Kristo, ikaduha igikorwa cyo kugabura umwuzuzo. Niko kuvuga yuko Imana yari muri Kristo yiyuzuza n'abari mu isi, ntiyabaharurako ibicumuro byabo, kandi yatubikije ijambo ry'umwuzuzo. Amen. Umwami Yesu abahezagire bose cyane, kandi aduhe umugoroba mwiza twese. Nishimwe byinshi kubona muri no minsi igoye kandi ikomeye yo munsi y'izuba dufise Imana, dufise umukiza, dufise umucunguzi. Imana himbazwe. Bibiliya ivuga ngo izo mpemu zibiri zizoba zegeranye cyane ku buryo byozimije n'abatoranijwe, yaba byashoboka. Umwami wacu yaseze ko ngo yaba byashoboka, kuko bidashoboka ko abatoranijwe bazimira. Imana himbazwe. Ifo ko abantu bahera bakamenya ngo abatoranijwe n'Imana ntibashobora kuzimira. Imana ubwayo ibera amaso itegurwa ryacu, ibera amaso ibyuka ryacu, ibyo byose turi umwami wacu abibera amaso. Amen. Imana ishimwe. None umuririmbyi ati Jesse mfise ubwoba kuko nkikijwe n'umuriro. Imana ni nziza rwose. Imana yarakoze ko itemeye Daniel ko intambwe zimurya, ntiyemeye ko umuriro turi Abashadaki na Meshaki na Abedinego, ntiyemeye ko Abisirayeli batsindwa, haba umwami yababaye hafi. Iremerveye n'umwami mwiza. Imana ishimwe. Yaduhaye ubutunzi. Biblia ivuga ngo kuko hano hafi yacu ngo verset 7 Dekorate 4:7 haranditse ngo kuko dufise ubwo butunzi bukomeye cyane mu nzavya z'ibumbi. Imana ishimwe ko dufise ijambo ry'isezerano muri twebwe, ata muntu n'umwe ashobora kuritwaka. Reka tuvuge amajambo yumvikana. Icimana yatugize nta muntu n'umwe ashobora kugitwaka, nta ushobora no kugihindura. Icimana yatugize yaragitugize sefe n'umugabane wacu pour toujours. Ngira ngo abavuze amen bayivuze kumva mu mutima ari amen ko Imana ishimwe. Icimana yatugize yaragitugize sefe ntibishobora guhinduka. Amen. Turi abana bayo kandi ni Imana yabitugize. Amen. Turabera kandi ni Imana yabitugize. Tuzozuka mu bapfuye kandi ni Imana yabitwemereye. Tuzozamurwa kandi ni Imana yabiduhaye. Personne monde nta ushobora kuza gupresha ibindi ngo bishoboke.
Imana himbazwe. Tusoki Imana himbazwe. Ishimwe gose. Bibiri ivuga muri Romains chapitre 4 kandi Imana nivyo yatugize natwe. Umwami nahimbazwe nashimwe ibihe byose. Voilà, Romains chapitre 4 yo tugiye gusoma mwumvirize namwe aya majambo meza cyane. Haranditse kuri verset 18 hati Abraham yizera yizigiye ibitokwizigiwe ngo abe sekuruza w'amahanga menshi nk'uko byavuzwe ngo uruvyaro rwawe niko ruzongana. Amen. Kandi 19 ntiyagabanuka ko ukwizera yitegereje umubiri wiwe umaze kuba akaheze kuko yari amaze imyaka nk'ijana y'amavuka yiwe na Sara yari yaraciye, ariko yiyumvira icyo Imana yamusezeraniye ntiyakekeranishwa no kutizera, ariko aremeshwa cyane no kwizera, ahesha Imana icubahiro, amenya neza adakekeranya yuko icyo yasezeranye ishobora no kugikora. Imana ishimwe. Icyo cyatumye bimuharurwa ko nk'ukugororoka. Amen. Oh, merci Seigneur. Ariko ntibyandikiwe we wenyene yuko byamuharuwe ko nk'ukugororoka, ariko no ku bwacu bizogororwa ko nk'umwako kuko twizeye iyazuye umwami wacu imukuye mu bapfuye, yatangiwe ibicumuro byacu akazurwa kugira ngo dutsindanishirizwe. Amen. Semeveye. Imana ishimwe. Bibivuze ngo aya majambo ni meza. Yizigira ibitoshobora kwizerwa. Hejuru yizigira hejuru uvuye. Imana yimbaza. Biratangaje gose. Ibi ni vy'Imana yaduhaye. Amen. Iduha kwizera ibitoshobora gukwirwa mu bwenge bw'abanyabwenge. Ibitokwizigirwa n'umuntu n'umwe. Ivyo ata muntu n'umwe yo explica ashobora gusobanura ati bazoba bose ari abarundi bose bapfe, bamwe babe mwizuka rya mbere abandi ntibazuke. Ivyo hose n'Imana izobatandukanye ite ivyo ntubimbaze. Ico nzi hari izuka rya mbere nivyo ririmo umugeni wa Yesu Kristo, kandi Biblia iti harahiriwe abari mwizuka rya mbere. Imana ishimwe. Ushobora kumbwira ko abantu bazoteruka bakava mu isi bakaja mu ijuru. Sinzi iyo physique ngene wayize, sinzi ko ari chimie, sinzi ko ari biologie, sinzi iyo mathématique, ibyo byari ngene iyo wavyigiye. Ico nzi ni kimwe, Dieu nous l'a prescrit. Imana yabitwandikiye nka ordonnance médicale yo kuzo. Imana ishimwe. Ni ordonnance yo kuzodukiza isi tukayivamo. Ko Imana yabivuze iwacu tubitwaye nk'ivyo twahawe, kuko persona umuntu nta n'uwo kwigisha n'abadayimoni bose bova ikuzimu na Satani akabaherekeza baje kutunyugwisha ko tutazozamurwa. Nivyo kunda twebwe tuzozamurwa kuko iwacu ni mwijuru, niyo Yesu Kristo ari. Shaka ni borashaka kumusanga mu makosa hegeye ugacubwira ati sha we ntuzozamurwa, nzokubwira ni bongo yawe. Intege nke zanje zizohera, intambara ndimo zizohera, ivyo natahura nzobitahura, ivyo nashobora nzobishobora, mwisho naduruke nzamurwa hamwe n'abera bose. Ndabitwaye mu mutima. Umunsi mushobora kuca kwiteka ngo yasivye muri eglise, yari kurangura je ne sais pas, yasivye je ne sais pas, yari botwana muceka ikaradandaza ku kaburimbi. Merci vous plaît. Mu mutima ntwaye ngo nzozuka. Mu mutima ntwaye ko nzozamuka. Mu mutima ntwaye ko j'atteindrai la perfection. Nzoshikira gutunganywa gose. Atari nabihawe na assemblée, ariko ndabihawe n'Imana yabigeneye. Urashaka kuvuga ibyo ushaka byose, ukora ibyo ushaka byose, unyima ibyakurya byawe, uramfata uko ushaka kose, mais je compte sur Jésus. Amen. Jewe ndindiriye icyo Yesu yasezeraniye, ndacizeye mu mutima kuko n'umugabane w'abatoranijwe. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, Imana ni nziza kandi yose. Nous nous comptons parmi les élus. Twebwe twiharurana hamwe n'abatoranijwe. Twiharurana hamwe n'abera bose.
nziza handitse ngo ariko ibyo byose biva ku Mana yatwijujeko ku bwa Kristo ikamuha igikorwa cyo kugabura umwuzuzo. Niko kuvuga yuko Imana yari muri Kristo Yesu yiyuzuza n'abari mu isi. Amen. Niyo bari kwicumuro byabo kandi yatwikije ijambo ry'umwuzuzo. Ini parole de réconciliation. Nibyo Imana yaduhaye. Nuko natwe twifata aujourd'hui nk'abazoraba mu nyonga z'Imana. Mumbabarire rwose umuntu yovuga ngo narivuye kurima none ngiye kubonana n'umukuru w'igihugu bakamusanga yambaye impuzu n'ubuhomera n'uburimiro bwose bavuga bati wowe umubeshi bomera nka wamutangaje no mu kibuga yahereye kuri nkuru nziza aravuga ngo je ndashaka kuza kumugurira akazi hanyuma baramwirukana ntiyashirwa afahiye karutse abanyakarutse ntiboroshye hanyuma ubu naho aragaragara ngo Imana nyetse ngo babafere ngo Imana nyetse ngo uwo mutaha ngo Imana nyetse ngo jene ije kumuri mukuru w'igihugu aho kubwire bari baba baramucakiye n'abari mu mpimba bakazopfa kuri frere kubera yaraje atari invité atanabisi yafumaho aza yambaye nk'agakoti n'agakanje ati jene ije kuza bari bati kumureka tubanze tubaze ariko kubera ko yari yambaye n'ingene yari yitwaye nani kuri kwa barabaza ngo batereye mu mpimba nshaka kubwira abafurere n'abantu bose baranditswe n'umwami bafise uko bitwara twitwara nk'abazosanganira umwami. Amen. Turatukwa bidutuka, turashavuzwa bidushavura, turabesherwa nta kibazo nacyo bitutwara, turavugwa nabi tukavuga neza. Ntidushobora kwitwara nk'abantu bazoherere kuzimu, twitwara nk'abazoja gusanganira Yesu Kristo n'abantu bazoja kuraba inyonga z'umwami wacu. Tuvuga nk'abazoraba inyonga z'umwami dufite icyo tuvuze. Abandi bariko baravuga ibya politike ntitubafasha, abandi bariko baratumvukana ibijambo bibi bitubafasha. Twe tuvuga nk'abazoja kuvugana na Yesu Kristo kuri ya meza ndende umwami wacu azoba yicayeko hamwe natwe twese abatoranijwe twebwe aujourd'hui. Amen. Twitwara nk'abazovugana nawe twicaranye, twitwara nk'abazosangira nawe, twitwara nk'abakumbavu bagenda hariya mu guherera mu Kiswahili n'ahantu oyawe, twitwara nk'abana b'umwami bazosanganira umwami, bazokwicarana n'umwami, bazovugana n'umwami, bazone Imana ishimwe, Imana imbaza. Ntabwo twitwara nka Yuda Isikariyoti oyawe, ahubwo twitwara nk'abazona mu nyonga y'umwami. C'est qui seront là. Amen. Ivyo gituma mwenda byaranditse ngo umuzika kw'ivyo wese ariyeza nk'uko nawe ari wera. Niba ari umufurere yanditse atera akajagari kuyasanga aba yiruye ko atabereye kuzojayo kwicarana na ba Dawidi, bizojayo kuzobonana na ba Aburahamu n'abandi bose frere, kuko mw'ijuru nta kajagari kazojayo jamais jamais. Ahubwo n'abameze nabi twemera kubana nabo n'abagoye cyane turihangana mu nzira zose, twihanganira byose, turava hasi dushika, turakendera ariko dutungishije bose, turi banyarucari tuboneka ariko tuboneka ariko turi abanyacubahiro. Amen. Nuko twuko twitwara nk'abazosanganira umwami niyagana Imana ihimbaza twebwe kuko n'isi kandi Imana adushoboze. Imana ihimbaza. Bivuga ngo akibwirwa n'umwami yizigera hejuru y'icyo kwizigirwa, ntiyaraba ku myaka yiwe, ntiyaraba ku busaza bwiwe, ntiyaraba ibyo abandi bovuga, ntiyaraba ibyo bize mu mashuri, ahubwo arakomeza. Amen. Gushika Imana ishikije ibyo yavuze, natwe ibyo dusezeraniye mu mugabane wacu kera prescrit, c'est notre cas. N'umugabane wacu ntabwo tumerewe kwaha, mais s'il vous plaît, n'ibiki umugabane basigaye Imana ishimwe. Amen. Deutéronome 6 maintenant. Deutéronome 6 verset 1. Amen. Kandi ko dukorana nayo turabinginga ntimuhebe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Amen. Imana ishimwe.
kiba kiri kimwe n'ingano muri leta zose basubiramo kugira ngo abakorera ni byiza ko mumenya aya majambo y'Imana isumba byose sekanobere iteka Imana yaduteye kuba turi mu mugeni wayo. Amen. Niteka Imana yaduteye kuba turi mu nkumi z'ubwenge. Dieu Imana bwite yari gutanga ijambo ryayo ahantu ataco ihazika. Laissez-moi vous le dire. Amen. Imana icona abakore bose bakaza barambuza ibyo bikana bakwiye kugira ngo bamenye kwari by'ukuri. Sivyo Imana yaremye yatanze amasezerano irema ntabizo yashitsaho. Niyo amasezerano acanditse muri iki gitabo kandi niyo yanditse ko hariho abantu baremwe batoranijwe bahamagawe ngo inzu yabashitseho. Hariho abantu bahamagawe inzu yabashitseho kandi abitegeza inzu yabashitseho ye kutazabashitsa mu ntenefere kuzashitsa no mu ntare no mu ngurube no mu ntama izo yashitsa mu batoranijwe. Niyo hari amasezerano harimo n'abazoshikaho. Niba hari zamurwa n'abagenewe, niba hari isuka mu bapfana n'abagenewe, niba hari ukwezi bari abakugenewe. Ese ni twebwe twagenewe ivyo niwe mugabane wacu. Byanditswe ari nome ariko bizoba bizima. Byari bivuga ni Yesu Kristo ariko byarageze igihe byambara umubiri. Natwe ibituvugwa ko bizo kwambara umubiri muri twebwe abantu bose babituboneko. Amen. Imana ishimwe. Azo imbazabera zarugurutse kuko byari bibanditseko. Imana ishimwe. N'ubu zizunguruka kuko bitwanditseko. Tuzobabera kuko Imana yabituvuzeho. Ça nous est destiné. Oui frère, cyo gituma tugenda atabwoba dufise. Nta kintu cyose dutera ubwoba. N'urupfu ntavyo rwoshobora. Urupfu ni ntacyo rushoboye. Ibyaha biruzuye ntacyo bishoboye. Indwara ziruzuye ntacyo bigishoboye. Dieu a déjà dit. Imana yarabivuze. Frère, yarabivuze yarahujeje. Tuzobabera. Ashaka amadini agwire, ashaka yorohe, ashaka tugwane, ashaka abantu bose bo ku isi, abapapa n'abapastori bahaguruke kutuvugira nabi rimwe no kutugwanya. Tuzokomeza dutegurirwa mu maboko y'Imana isumba byose kandi Imana yadutegetse tubishike. Amen. N'aya majambo nayo y'Imana. Imana niyo itegeko itadushoboza no kugendera. Imana irinzi ivuga ngo ntukibe no kwari abizoha kutiba. Imana ivuze ngo ntukabeshe hari n'abizoshoboza kutabesha. Ivuze ngo ishavu ryanyu n'inzigo byose biveho. Ibiherekeje n'ingufu zo kubivana mu batoranijwe. Cyo gituma tugenda nta bwoba dufise kuko akazi kayo niruha nisaza ikomeza igakora mu batoranijwe ngo bahanze kuba nk'ubishaka. Irofera biswaruwe izo bidukorera nihabwa icyubahiro. Imana ishimwe ikazosira. Amen. Imana ibamugisha amaguruke kwishe mu maboko y'Imana isingageze umuganda yose yarangiye umbabarire. Yesu abahezeze cyane. Amen. Hariho bamwe bazinjira Imana n'imbabazi iguhe nawe kwiharura muri abo bazinjira. Nanjye ndimo nawe urimo avec certitude. Amen. Nta kiriho na kimwe cobibuza munsi y'izuba Imana yashizeho. Nta kintu na kimwe Imana yari gushobora kurema cobuza ubugeni bw'azamuntu. Nta kintu Imana yari gutereka ku inosi cobuza itunganywa ryacu. Nta n'umuntu n'umwe yaremwe ngo azabuze abatoranijwe kubona agakiza. Nta muriho Imana niyo kwemera kw'abantu. Abantu bose ibyo bakora byose ni impfabusa. Umugeni azoshikira ku ntumbero atabusa.
nzokwama ndiwe mu bintu byose gushitsa Imana ishimwe ishimwe ntakizotuza musangane nta na kimwe cyabonetse aucune opposition dans ce monde toute la victoire est garantie. Oh Dieu soit loué. Amen. Imana ishimwe kandi bawugisha mwese. Fredwaze kuturagiza Imana tutaha asengere muri gahunda zo kugenda samedi n'abandi bose bazofata ingendo umwami azaherekeze nzojane n'amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo mungere mugarukane nawe Imana imbazwe amen. Shobora byose turashimye cyane ko gusezerana ko
titwaza tugakorana mu izina ryawe uzokwamuza ukabana natwe turabibonye yuko banazima byaga amasigara cicaro ariko mukiza wamushitsa ibyo wakoze. Amen. Wakoze cyane. Shalom, shalom. Maranatha. Amen.